Isoko ry'uruzi Nili mu Burundi rigiye gusanurwa no gusubirwamwo mu ntara ya Bujumbura. Nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujejwe ubutare, amasoko ntanganguvu, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi, ngo amafaranga yo kurangura uwo mugambi azotangwa na leta nk'uko biri mu itegeko ry'amafaranga leta izokoresha uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ushira w'ibihumbi 2026. Ico gikorwa kikazorangurwa mu kiringo kitarenza amezi 3 kuva uwatsindiye isoko amenyeshejwe. Ico kibanza c'amateka kigaragaza aho uruzi Nili rutangurira mu bumanuko bw'isi, kikaba gisanzwe gifise akamaro kanini ku bijanye n'inkomoko y'uruzi rurerure kurusha izindi kw'isi Nili. Ariko rero hari haciye igihe kinini abantu b'ingenzi baratanguye kugabanuka muri ico kibanza kuko bidoga yuko kititaweho ku bijanye n'ibikorwa rusangi bihakorerwa. Mu bikorwa rero bitegekanijwe muri iryo sanurwa harimo ibijanye n'amabarabara ashikayo, ibimenyetso vy'ahantu haranga aho ico kibanza kiri, hamwe n'inyubakwa zakira abashitsi kugira ngo habe ahantu heza hiratiro kandi hakira ingenzi. Ikindi uwo mugambi uzotanga akazi ku Barundi haba mu gihe c'ibikorwa canke mu bikorwa bizokurikira bijanye no kwakira ingenzi. Ivyo bizofasha mu kugabanya ubushomeri no guteza imbere ibijanye n'ubuzima n'iterambere ry'igihugu. Vyongeye, ico kibanza gikozwe neza kizoba ikimenyetso ciza c'amateka n'akaranga k'u Burundi, gifasha mu gukundisha abenegihugu igihugu cabo no kubungabunga itunga kama ry'u Burundi.